nitwa Irankunda Gervais mu kazi ka misi yose ndi psychologue clinicien sanzwe mfasha abafise ibibazo bitandukanye bijanye n'ihamuka hanyuma nkakorana n'imiryango muri iki gihe duhejeje kugira conference yaduhuje n'abarindiriye urubyaro twariko turiga kwijambo rivuga ngo haracariho ivyizigiro eko akwiye kumenya ibintu bikuru bikuru by'ingenzi ica mbere nuko Imana niyitanga abana hanyuma igihe umuntu yaje kubaka urugo yagiye kubakana n'umuntu kenshi na kenshi ingorane zikunda guhera imbere y'ukubaka urugo kubera ko abantu bagenda bafise amatante canke ibyo barindiriye muri byo haba harimo kugira abana benshi canke bakenya nkuko umenga nibo bazovyikorera ariko ingabire y'umwana n'Imana yitanga igihe rero abantu bubakanye bari mu rugendo rwo kubakana bakwiye kubiganirako bakibaza ngo Imana niyaduha abana tuzokwifata gute dutevye kubaronka hoho tuzokwifata gute iyo ni intambuko ya mbere intambuko ya kabiri abantu bamaze kubaka bakabona bamaze igihe badafise umwana bakwiye kugenda kwa muganga bakivuza kubura umwana bishobora kuva ku ngwara zisanzwe bishobora kuva kuri kahise umuntu yagize akaba yaragize ihahamuka akaba yaragize ibindi bibazo bijanye n'ihungabana bituma adashobora kugira umwana bishobora kuva no ku miryango hariho imiryango usanga baronka abana batevye ugasanga ni ikibazo c'uruhererekane rero umuntu akwiye kurabira hose kugira amenye icatumye aba atararonka umwana hanyuma ijambo rikomeye ni ugukomeza ubuzima bwo kurondera kubaho neza naho hariho ico utararonka kubera ko ntidufise ibintu byose ariko tuguma twiyumvira ko nivyo tutarashikako tuzobishikako ingabire y'umwana rero ni kimwe mu bintu Imana ishobora guhezagiza umuntu amaze umwaka umwe yubatse 2, 3, 5 canke 10 rero akwiye umuntu ataramuronka akwiye kwegera abaganga bakaraba ko atakoze physiologique irimo akwiye kwegera umuhinga mu by'inyifato amugira inama amufasha kubandanya ubuzima buroraniwe naho atararonka iyo ngabire icya gatatu akwiye kwegera abakozi b'Imana bakamusengera icya mbere ni ukwivuza ihahamuka riravugwa agahinda karavugwa twese tuba dukeneye umuntu dushobora kubwira umubabaro akatwumva ataducira urubanza canke ngo amabanga y'ubuzima bwacu ayavuge hanze agahinda kagira ingaruka nyinshi ica mbere umuntu yagize agahinda canke afise agahinda ashobora kugira degu akumva ibintu byose ntaco bimaze gukora ntaco bimaze ubuzima ntaco bumaze iyo umuntu amaze kwiyumvira uko ashobora gufata ingendo ijana kwiyaka ubuzima kwiyahura ico naco ni ikintu kibi ica gatatu umuntu ashobora kubura itiro umuntu ashobora kubura akayabago ivyo byose bishobora kumutera izindi ngwara bishobora gutuma ubuzima bwiwe bushobora kononekara no gupfa agapfa ikintu ca mbere yo kwimenyereza kubaho ubuzima butarimwo uruhagarara rw'ikirenga
akimenyereza ubuzima bwo gushima ibyo agezemo, kubera ko naho atararonka urubyaro mugabo arafise ubuzima. Hanyuma ikindi, Imana yaramuhaye urugo. Ivyo ni ibintu byo gufatirako kugira ngo umuntu abeho ubuzima bunezerewe naho hari bitarakoreka mu buzima bwiwe. Ijambo rya mbere nobaha ni ukubaremesha ko igihe gikwiye kigeze Imana itanga umwana. Hanyuma ica kabiri, nobaha impanuro yo kuyiyakira, bakakira ubwo buzima barimwo, bakabunezererwa, bakanezererwa ivyo Imana imaze kubashikanako, biteze ko n'imbere bizoza. Ikindi kigira gatatu ni ukwihanganira ikibano. Turazi ko ikibano kirakomeretsa uhereye ku nshuti, ku bagenzi, kw'ishengero, usanga hose bagenda barahura n'ibikomere, ariko nibitoze kubaho ubuzima budakomeretse. Yego. Nkuko abari bitavye babisavye, babiri baruta umwe. Iyo umubabaro usangiwe n'abantu benshi uragabanuka, umunezero nawe usangiwe n'abantu benshi uragwira. Kuba hamwe n'abandi ni vyiza, bitera ivyizigiro, kumva intahe z'abandi, kumva abandi uko bamerewe, bishobora gutuma bakirana uwo mutwaro ugahawabuka.